Zaburi 113 ku murongo w'indwi turasoma mu Gifaransa, handitse ngo de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Bino bisigura iki? Ahakura iki? Ahakura umukene le pauvre, umworo. Hanyuma ngo mu munyota murabizi yuko ushobora gusanga ari nko kwiyarara, ngo hakura wa wundi asabiriza, akabaduza aba bantu bose, nukuvuga adugije umukene, adugije wa wundi asabiriza, hanyuma akamwicarika n'abantu bahambaye bo mu gihugu iwiwe canke bo mu bwoko iwiwe. Kino ni ikintu gikomeye cane tugisanga muri Bibiliya. Nashimye yuko tumanza kuvugana kuri kino kintu imbere yuko ngiye kukubwira bino bintu bine byoshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika ku butunzi. Hano rero ngomba ndakubwire yuko umuntu wese mu gihugu cyacu cyose yoba arimwo canke aho yoba ari hose, mbere mwe n'umuntu yoba mugaye afise ukuboko kumwe canke n'ijisho rimwe, nta muntu n'umwe atoshobora gushika ku butunzi, nta muntu n'umwe atoshobora gutunga. Ariko ikintu tubura gikomeye cane, turabura amakuru, na cane no gushaka bivuye ku mutima, no gushaka bivuye na situation tuba turimo. Iyumvire gatoyi umwana ashobora kuba yarakuriye hariya mu caro, aba yarakuriye hariya ahantu usanga hari ubukene bakenye, aba yakuze abona bagenda kuvoma amazi ku birometero 10 canke bagenda gusenya inkwi. Kwiyumvira kugira ngo ashobore gushika ku iterambere canke kugira ngo ashobore gushika ku butunzi, ni cagihe vy'ukuri yoba ahuye n'amakuru yerekeye ubutunzi, n'amakuru yerekeye muri iyo si y'ubutunzi y'umuntu ashobora kuba afise ayo makuru. Kuko amakuru aba afise ni ya makuru yo kugenda kuvoma amazi, ni ya makuru yo kugenda gusenya inkwi, amakuru y'ubukene usanga abakinzi, abarozi bose ugasanga ayo makuru arayafise, ariko ugasanga nta makuru y'ubutunzi vy'ukuri ushobora gusanga afise. Rero uno munsi nagomba ndakubwire kuvyerekeye ubutunzi n'ukuntu umuntu yoshobora kubushikako mu ntambwe zine. Nkaba ndaguhaye ikaze nongera ndagushimira, turiko turaba benshi hano kuri ino chaîne, nawe ndagusaba yuko wobikora ukamanuka ngaho hepfo ukagira subscribe kuziko, kugira ngo ushobore kwama wumva ibiganiro vyama bica ngaha. Ndiza neza yuko ari ibiganiro vyiza, ndiza neza yuko ari ibiganiro bishobora kuduza ivyiyumviro vyawe, nibaza neza yuko ari ibiganiro bishobora kukwereka ama opportunité mashasha, ndiza neza yuko ari ibiganiro bishobora kukuduza kugira ngo nawe vy'ukuri ushobore gushika ku iterambere ryawe. Wibagire gushonda kuri ako gakengere kugira ngo uzohore uwa mbere atangura kubona bino biganiro vyiza vyama bica hano, hanyuma wongere uduhe na like niwumva ivyo turiko turavuga bigutera intege, niwumva ivyo turiko turavuga bikuryohera. Jeff Habyarimana, let's go. Muri iyi nzira rero yo gushika ku butunzi hariho ikintu ca mbere gikomeye cane utegerezwa gukora. Ikintu ca mbere utegerezwa gukora naco nico kuva mu itiro, nico kwikangura. Burya naho tugenda tubona ugasanga abantu muriko murahura babona, ariko abantu benshi vy'ukuri barasinziriye, usanga baryoherwa n'ukama muri vya bininyene bamamwo, kandi ugasanga barabiryohererewe kandi bakumva umutekano muri bijya baba barimo. Rero kugira ngo ushobore kwacceda ku bundi bwenge canke kugira ngo ushobore gushira ikintu mu buzima bwawe, ikintu utari bwashiremwo, ikintu gishasha, biragoye cyane gose, kuko n'umubiri wawe wonyene urakugwanya, umutima wawe urakugwanya, ivyiyumviro biri muri wowe birakugwanya. Ariko naho bishobora kuba bikugwanya, vy'ukuri wifuza gutera intambwe kugira ngo ushobore gushika ku butunzi, kugira ngo ushobore gushika ku iterambere, uratangura ukava muri iryo tiro, ukibaza ibibazo, ukavuga ati mbega none naka ko atunze ashobora kuba yabishitse ko gute? Ico ni kibazo kumbure
ushobora kwibaza nawe. Hanyuma ukavuga ati mbega kubera iki nkora cyane, ugasanga ntanga inguvu nyinshi cyane, ariko ugasanga umushahara ndiko ndaronka ntiwutuma nshika kuri vya bindi nifuza. Mbega ko nama niyumvira cyane ukuntu ushobora kuva muri iyi situation ndimwo canke muri buno bukene ndimwo, mbega vyogenda gute kugira ngo nshobore kuvamo. Maze kuva muri iryo tiro rero ukavuga ati mbega ndi he. Ikintu gikomeye cyane ni ugutahura aho uri. Hanyuma kuko iyo wifuza yuko ibintu bihinduka mu buzima bwawe, umanza ukagira bilan ukavuga ati mbega ndi he. Burya vy'ukuri ndaho nifuza kuba, ndaho nifuza gushika mu buzima bw'iwanje. Hanyuma n'ikindi gikomeye cyane ukamenya imvo, ukamenya objectif, uvuga ati mbega ibi bintu kubera iki nshaka kuva muri ino situation ndimo. Kumbure urashobora kuba uri stressé, kumbure urashobora kuba ufise umupatron agufata nabi, kumbure urashobora kubukoresha inguvu nyinshi ariko ntubone ama resultat, ukavuga ati vy'ukuri, canke ukabushaka kunezereza abavyeyi bawe, canke ukabushaka kunezereza umufasha wawe. Ni ibintu byinshi, canke ukabushaka kunezereza abana bawe. Ni ibintu byinshi byoshaka kugustimira kugira ngo ushobore kuva mu bukene, kumbure ushobore kubaho ubuzima bw'ubutunzi. Abana bawe, umuryango wawe, canke guhindura, canke umupatron wawe ushobora kuba ufise muri kino gihe. Ivyo byose, izo zose nimvo zishobora gutuma uva mu byo urimo uno munsi ugahindura. Aha rero umenye yuko kuri ino ntambwe ya mbere uba umaze kubona ati kumbure ndashaka gushika hariya. Hanyuma urashobora kubona ati ndashaka kujana iri barabara, ndashaka kujana iri barabara nakayajanye kugira ngo ushobore gushika hariya nawe ageze. Nukuvuga uba umaze gutora n'ikintu ushobora gukora kugira ngo ushobore gushika kuri vya bindi wifuza, ushobore kubaho bwa buzima wifuza. Intambwe ya kabiri nayo ikikurikira ushobora gukora kugira ngo ushobore gushikira ubutunzi no gushiraho umutahe. Umutahe ni ikintu gikomeye cyane. Namambwira abantu amareta menshi yo muri Afrika kuva bikukira 1960 gushika n'uno munsi, ikintu baguma bavuga umutahe. Ariko kenshi nuko bazana imitahe itariyo, bakazana imitahe ivuye hanze. Imitahe nayo ivuye hanze y'igihugu, n'ubundi naho hari imyaka 10 cyangwa 20 itegerezwa gusubira hariya hanze y'igihugu. Ugasanga babandi bifuza ya mitahe by'ukuri ntacyo baronse, ahubwo ugasanga basigaye gusa atakazi bafise ari bishomeri, kubera entreprise barazanye imitahe ishobora kuba yaruga. Rero igice gikurikira kuri intambwe ya kabiri ni gushiraho umutahe. Gushiraho umutahe naho biri mu buryo bubiri: agasanga ukora canke agasanga atakazi ufise. Agasanga atakazi ufise ariko ukibaza yuko utegerezwa gushiraho umutahe kugira ngo ushobore gutangura ca kintu wifuza gutangura, kugira ngo ushobore gushika kuri bwa butunzi ubona kuzoshikako, nuko utegerezwa kurondera icyo ukora. Muravyumva ino ni intambwe ikomeye cyane. Agasanga udafise icyo ukora, utegerezwa kurondera icyo ukora, ugatangura ugakora. Nukuvuga iki? Twasomye yuko ngo abakene namwe basabiriza. Nukuvuga yuko umaze kuva muri ryatiro ukamenya aho wifuza gushika, utegerezwa gushiraho umutahe. Atakazi ufise wemera kuba umucakara. Umucakara nukuvuga kugenda kuba umukoreshwa, umukinagizwa, ukemera bakagukinagiza imyaka, ariko wewe ufise objectif yawe ngaha, ufise imvo yawe, ufise ahantu wifuza gushika hari ngaha mu mutwe, uvuga ati jewe nifuza gushika kuri uriya rugero, jewe nifuza gushika hariya hantu. Nukuvuga uragenda ugakora imyaka kanaka, hanyuma ugashikira wa mutahe. Ndaza no kubwira ukuntu wo bushikira uwo mutahe muri etape ya gatatu tugiye kuvuga. Agasanga ufise akazi naho ni vyiza cyane, kuko wewe usanzwe ufise amafaranga winjiza ku kwezi. Ni vyiza kuko bica bikorohera, kuko ino etape ni etape nziza cyane. Ni etape nibaza yuko abantu benshi batigera batera, abasalahiye benshi ino ntambwe ntayo bigera batera, kuko umuntu arashobora
kumara imyaka 30 canke imyaka 20 ari umusalariye ariko arahembwa ahantu, akibaza yuko ari bisanzwe, akibaza yuko biryoshe, akibaza yuko ko ariko arahembwa amafaranga ari vyiza cyane. Ibi rero binanira abantu benshi gukora. Intambwe ikurikira ni intambwe igoye cyane, inanira abantu benshi gukora, kandi ugasanga ni intambwe ihambaye kugira ngo ushobore gushikira ya freedom uba wifuza, gushikira kugira ya masysteme uba wifuza, kugira ngo ubeho nk'umutunzi, kugira ngo ubeho ubuzima bwiza, kugira ngo ubeho unezera ba bantu bawe bashobora kuba baraje mu buzima. Intambwe igira gatatu nayo utegerezwa gukora kugira ngo ushobore gushika kuri bwa butunzi ni ukuziganya. Murabizi neza yuko kugira ngo umuntu ashobore gushikira by'ukuri umutahe aba yifuza, ukuziganya ni ikintu gihambaye cyane, ni ibanga rikomeye cyane rikora bake. Basokuru bari babizi, basokuru n'abantu bari babizi cyane gose. Nama ndabivuga, reka nawe uri kurankurikira ndaguhe rino banga. Basokuru iyo bimbuye nico kimwe n'umusahara wawe wama uri kuraronka. Iyo bimbuye baravuga ati ibi biharage turonse canke ibi bigori turonse turabicamwo imigwi. No kuvuga yuko hariho ivyo barya, no kuvuga yuko hariho ivyo babika kugira ngo bazoshore ku isoko, bashobore kuronka amafaranga yo kuguramwo ibindi bintu canke kweshanja, kubera kera nta mafaranga yari ahari, kugira ngo beshanjemo ibindi bintu, zaba impuzu canke ibindi bintu byo kurya baba bakeneye, kugira ngo kame murumva yuko atamuntu yo kwama kubiharage canke atamuntu yo kwama kubijumbu canke atamuntu yo kwama kubigori. Waragenda ukeshanja n'undi afise ibindi kugira ngo ushobore guhindura regime alimentaire yawe. Hanyuma rero uburyo bwa gatatu nabwo bakoramwo cari ikigega babikamwo imbuto. Ico kigega rero babikamwo imbuto cari nk'umuziro uziririzwa kunaciyumvira hataragira cagihe basohora imbuto bakagenda bagatera kugira ngo bishobore kubaha uwundi mwimbu. Niko nawe wobigira muri iki gihe uba uriko urabika amafaranga kugira ngo ushobore gukora business canke ushobore gukwiza umutahe ukeneye kugira ngo ushobore gutangura ikintu kanaka ushobora kuba wifuza gutangura. Ndabizi yuko muri kino gihe haza ibigeragezo vyinshi bivuye ahantu hirya no hino utazi, haraza imfu, hakaza imanza, hakaza iki, ariko ari udufaranga wabitse by'ukuri wifuza yuko nawe ushobora kwigwanaho kugira ngo nawe uzoshobore kubaho nk'umwami. Birumvikana yuko ayo mafaranga utigera uyakora, ayo mafaranga ari sacre, ni imbuto zikomeye cyane zizokuzanira uwundi mwimbu mwinshi. Uravyumva? Rero naho rero nawe utegerezwa kugira ibishoboka byose kugira ngo nawe ushobore kuziganya, kugira ngo ushobore gushika kuri wa mutahe ukeneye. Hanyuma intambwe ya kane nayo ni ugufata ya mafaranga ushobora kuba waraziganije ukayinvestisa. No kuvuga ya mafaranga ushobora kuba waraziganije wa mwimbu wawe, kuvuga utwaye hariya mu murima urawuteye, stan investissement basokuru bakora. Ivyo ntuzovyumva ngaha kuri abanye bavuga basokuru bahirya ejo, basokuru badusigiye iragi ribi, basokuru badusigiye ibintu bimeze nabi vy'amacakubiri byo kudafatana mu nda. Jewe ndazi abo ndiko ndavuga basokuruza bariya bo kwitsitso, kandi hagati ya twebwe ugwaruka go mino minsi nko nama ndabivuga nabariya basokuru hariho umugazo canke inifose nini ya cane kugira ngo tuzoshobore kuwuteranya hama dushobore kumenya kahise kabasokuru. Bizotugora cane kahise rero birajana cane n'amafaranga. Intambwe ya kane rero mwayumvise ni gusohora ya mafaranga ukagenda ukayashira mu kintu, ukayinvestisa muri business kanaka. Ni kuvuga basohoye imbuto hanyuma baragiye kuzitera mu murima. Iyo ugiye gutera ikintu ntubuzi yuko kizomera, ntubuzi kuruzora tazokwaka ngo ruzikubite, ariko uragira ujya mutima wo kurinda, kandi ukagira n'umutima ugira n'umutima wo kwizera, ukavuga ati bizogenda neza. Kuko benshi bama babona bari mu bukene bakibaza kubera iki none amafaranga yamaca mu ntoki, hanyuma akagenda hariya ugasanga namira muri mwe igihe cyose. Nukutamenya aya mabanga ndiko ndavuga. Iyo akaba arumenye ano mabanga ukavuga ati vy'ukuri nigezwa kubikora kandi ukabishira ku mutima,
hakaba consistency sinzi yuko bitahura. Ntubike uku kwezi hama ngo ukwezi gukurikira nguce nguvuga ngo yaye simbika, aho ubishire mu migenzo yawe imisi yose yo kubika, hanyuma umaze gushikira ya kapitale ushobore gushira ya mafaranga muri cya kintu, hama wizere yuko ico kintu gitegerezwa kugenda neza. Hanyuma rero agasanga ari agashop k'ibirato ushobora kugutanguye, canke agasanga ari umurima mutoyi wa hectare imwe ugutanguye, canke agasanga ari amafaranga uhaye umuntu ukamubwira ati aya mafaranga azohora yunguka gutya na gutya ku kwezi. Byose biba bivana n'ahantu wewe wiyumva yuko vy'ukuri uza kwiyumva uri amahoro. Agasanga ari ukurima, agasanga ari mu burimyi ubimenyereye, ufise ayo makuru y'uburimyi, genda urime. Agasanga ari kugurura shop y'ivyuma electronique, nk'ibi vyuma niko ndakoresha amakamera, niko ndakoresha telefone, computer ngaha n'ibindi ngaha ku ruhande, nawe ugende ugure iyo shop, hanyuma wizere uvuga ati vy'ukuri ndavyizeye yuko bizogenda neza kandi ndafise ama information kuri ibi bintu. Agasanga ari kugura shop y'ibirato canke impuzu, ugenda urondera amakuru, hanyuma umaze kurondera amakuru ugura ico kintu kandi wizere yuko kizogenda neza, hanyuma uzohumbwira ico kintu kizogenda neza. Hanyuma umaze iyo business yawe niyaba iri kwiratembera neza, ntuzohebe wa mugambi wo kubika amafaranga, ntuzohebe wa mugambi wo kuziganya, ntuzoce usya twose uvuge ngo birakwiye ko namaze kugurura business, ariko uzovuge ati ya mico yanje yo kuziganya nzokwama ndayigendera. Uzokwama ufata amafaranga makeyi ushire ku ruhande uvuga ati aya n'amafaranga ntakogwako. Kumbure urashobora kuba winjiza menshi muri iyo business yawe, ukavuga ati 10% ariko ntegezo kuyabika ategezo kuja hariya, aho ndavuga mu nyungu. Hanyuma yandi 20% agasanga ari kuho finance iyo business yawe, ukaho finance iyo business yawe. Mwino misi hari ama business menshi, hari ama business ya crypto-money. Apana izo crypto-money tujamo ngaha muri Afrika, ugasanga uri kuragenda mu gasite ko investisamwo, ugasanga amafaranga yawe urayatakaje mu mwanya mutoyi, nazigiyemo cyane gushika naho zime n'umutwe nabivuyemo. Ariko mu nyuma byanyigishije ubwenge, byanyigishije kuguruka, byanyigishije kubona yuko hariho ahantu tutarashika, kumbure natwe tuteza gushika hejuru hakomeye cyane kandi hizewe n'abandi bashobora kuba barahaciye kugira ngo bashobore gushika ku butunzi. Rero umaze kubaka shop imwe, shop zitanu, umaze kugura bus imwe muri ya mafaranga, hamugashika kuri bus zitanu, murumva yuko uba wegereje kugira za system nababwira ngahe mu video y'inyuma. Hariho video nakoze ngahe inyuma mvuga kuri system umuntu ashobora kugira kugira ngo ashobore kuba umutunzi. Agasanga utarayiraba urashobora gusubira inyuma kugira ngo ushobore kumva ibyo navuze, kandi nawe ndiza neza yuko ivyo bintu byoshobora kugufasha. Hanyuma rero umaze kugira ama system, kumbure umaze kugira za shop z'ibirato zitanu, hanyuma urafise n'indi epargne, ukavuga ati reka nugure iyindi business ataho bisa bisaniye na vya bindi ndiko ndakora. Kumbure ashobora kuba udandaza impuzu uno munsi, ukavuga ati reka niranse mu burimyi, canke ati reka ngura ama bitcoin, kumbure ukarindira yuko azoduga, bavyita holding ama bitcoin, hanyuma ukinvestisa muri iyo business. Ukuvuga yuko umaze kuronka ama source de revenu menshi. Rero muri ico gihe kumbure na kakazi ushobora kuba uri kurakora, washaka kuvuga ati by'ukuri aka kazi ndagasezereye kugira ngo nshobore kugenda kwitaho bya bindi numva cyane, bya bindi nkunda cyane, bya bindi by'iwanje, bishobora kumpa n'umwanya mbere wo kubana n'umuryango wanje, bishobora kumpa n'umwanya wo kuguyaga n'abana banje, bishobora kumpa umwanya wo gutembera, wo kugenda ahantu hose ushobora kuba wifuza. Ndiza neza yuko ino video yakuryoheye, ndiza neza yuko muri ino video nakoze ibishoboka byose kugira ngo ndakubwire amabanga akomeye, amabanga meza cyane gose yoshobora kugufasha nawe kugira ngo ushobore gushika ku butunzi bwawe, nawe kugira ngo ushobore gushika kuba umutunzi, ushobore kuva hamwe hambavu y'amase muri wa mukungugu, ushobore kuva mu bukene, nawe ushobore kwicarana n'abahambaye bo mu gihugu iwawe. Rero reka tuzosubire mu kindi kiganiro. Ufise icyo ubaza
ucumbaza ngaha muri commentaire, kandi wibagire yuko ino video ari vyiza woyipartage n'abagenzi bawe kugira ngo bumve bino vyiyumviro vy'ubwenge biri muri ino video. Ndizera neza yuko ivyo doje kuvuga ngaha bishobora kubafasha kugira ngo bagire iki, kugira ngo bave mw'itiro, kugira ngo bakanguke, nabo bashobore gushika ku butunzi bwabo, nabo bashobore gushika ku butunzi bifuza gushikako mu buzima bwabo. God bless you. Let me see you in next video. Bye.